Gira 5. Ku mazina nitwa Jean Ndaririmba, nkaba ndi muri Kuza Music ku bwa competition ya Nanje Ndaririmba yateguwe na Isanamu Media byashize ingufu hamwe na Bantu Boy. Tuko turitegura finale kandi turizeye ko ibintu bizogenda neza cyane. Nko kuri jewe kubera ko sanzwe ndirimba muri eglise ntabwo ari birebire cyane kubwo novuga ko byo bigoranye, ariko usibye ko ndiko ndabona abahinga mu muziki bakomeye nk'abamizisi ko turakorana vraiment n'abamizisi bikora neza cyane. Ku bwanje naragishimye cyane kuko ni icy'abahinga kandi byari bikwiye kubera ko burya turiko turakorera kuri live music ni byiza cyane, biragaragaza noneho umuririmbyi nyawe. Ego ku bwanje nabyakiriye neza cyane kandi narashimye no kuba biteguye. Ku bwanje numva umenga hatevye kugera kuko ndahafitiye umunezero udasanzwe, ndifuza kuzohagarara kuko ni kibanza kidasanzwe gihagarara mw'abastare bakomeye. Rero ndumva nzobinezererwa cyane nibwamara guca nkahagarara. Icyo naco naragikunze cyane, narakinezererewe kubona abadutanguriye umuzika ngaha mu Burundi aribo bazodutangura kuri baro bazotwugururira. Narakinezerewe cyane, numva umenga nirindi teka natewe n'Imana. Jewe nobemerera nuko nizeye ko bizogenda neza kumwe n'Imana, ariko kandi ntibagira kubabwira ngo bose baze baboneke, bitaye ko kandi banadusengere basengere ico gikorwa kugira ngo kizegende neza.